Sangwa kazi inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Kuri mwe mwese mutwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, turabahaye yambu. Turasubiye kubakengurukira cane kandi mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone kuba atarabikora, eka ndabasabe kumanuka munsi y'ivideo muraba handitse ijambo sabone mufyondeko, muraca mubona ari akazogera naho nyene mufyondeko. Turi kw'igenekerezo ry'15 Rusama umwaka w'2024, ni wa mwanya tubashitsako amakuru akomeye cane abavugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, tukaza no gushikira kuyavugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ingingo nkuru nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira, ibintu vyakomeye cane ku bamenyesha amakuru ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi mu nyuma z'uko himirijwe amatora mu mwaka w'2025. Kuri ubu ibintu vyakomeye, amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira, abandi bamenyesha amakuru babuzwe irengero, n'abamenyesha amakuru bikeye kimenyesha amakuru bajanywe nande. Amakuru akomeye cane adushikiye turi buze kubashitsako mw'idonido ry'aya makuru yacu, bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira kwa aka kanya ava mw'ibohero rikuru rya Gitega, aho uwahora ari umushikiranganji wa mbere General de Police Guillaume Bunyoni kuri ubu apfungiwe. Ibintu birakomeye cane. General de Police Guillaume Bunyoni umwanya ku mwanya arashobora gupfa, bamwe mu baryango biwe barafise ubwoba n'igishika, bahejeje kugira ivyo badutangarije, navyo turaza kubigushitsako idonido, bikabuko mu nyuma z'uko umushinga amateka Gato Rwasa agiranye ikiganiro na bamwe mu bagwanya ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ni ikiganiro cyavugiwemwo ibintu bikomeye cane. Kuri ubu waraye ntibuca, igipolisi n'iperereza bari ku nyubakwa yiwe. Ese umushinga amateka Gato Rwasa mu nyuma z'uko abogojwe mu mabanga yo kurongora umugambwe wiwe wa CNL yoba agiye guca apfungwa? Ni amakuru akomeye cane nayo yahejeje kudushikira, nayo tuza kubashitsako. Bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira ari yuko hategekanijwe inama ikomeye cane hagati y'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi n'umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Iyo nama ngo ikiga ku kungene hanozwa imikoranire y'ibihugu vyompi, eka ku bijanye n'intambara iri mu buseruko bw'ico gihugu. Bikabuko kandi mu nyuma z'uko ubwoba n'igishikari bwose ku banyagihugu ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo aza kugendera igihugu c'Ubuganda. Bamwe bakihweza ko bari mu mugambi wo gukura abasirikare ba SADC muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari n'abavuze ko ahubwo intambara yoba igiye gukara. Umuco kwayo makuru nuwuhe? Navyo abamenyesha amakuru bacu babikurikiranye babigira ko amatohoza, turaza kubibashitsako idonido muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kandi naho ibintu bibandanya kuba bibi mu nyuma z'uko ibiziga vy'abasirikare bitorwa umwanya ku mwanya mu gisagara ca Goma, eka n'ibiziga vy'abanyagihugu. Bamwe bakavuga ko ngo abo boba bagandagurwa n'abari mu murwi wa Wazalendo. Ivyo ngivyo hari amakuru akomeye cane adushikira yuko hari inama ikomeye cane itegekanijwe kubera i Kinshasa. Iyo nama ngo ikaba ihuza imitwe y'abarwanyi bafashanya na leta ya Kinshasa kurwanya no guhushura umurwi w'inyeshamba yo mu 23. Muri iyo nama ngo haraza kuvamo ingingo zikomeye cane. Ese hari n'abaraza gupfungwa ku bijanye n'amabi yakorewe muri bino bice vy'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni amakuru akomeye cane nayo tuza kubashitsako muri ibi biganiro, kandi turaza kubashitsako amakuru akomeye cane avuga irya nino mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Wowe ico usabwa, manuka munsi y'ivideo uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka tudatevye amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira mu bijanye n'igisata co guhanahana amakuru ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Kuri ubu ngo abamenyesha amakuru barageramiwe, ni mu nyuma z'uko himirijwe amatora y'umukuru w'igihugu n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi mu mwaka w'2025. Kuri ubu noneho ibijanye no kumenyesha
kumenyesha amakuru biraza gukomera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira ari yuko umumenyesha amakuru ukomeye wundi nawe ahejeje kuburwa irengero. Uwo mumenyesha amakuru ni Sandra Muhoza, akaba amenyesha amakuru ku kimenyesha amakuru citwa La Nova Burundi gikorera mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Akaba yaraburiwe irengero mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu, gushika ubu ntaratorwa. Kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu yanyitse inyuma yo kwitaba umugabo w'umugwizatunga yegereye CNDD-FDD yamuhamagaye kugira muha amakuru. Igipolisi caho Ingozi coba cabwiye uwo bubakanye ko gipfunze uwo mukenyezi, ariko nta vyinshi cavuze. Yategerezwa kuvuganira n'uwo mugwizatunga mu gisagara ca Ngozi, aho nyene ni mu buraruko bw'u Burundi, aho uwo mugenzi wacu aba. Ku makuru akomeye cane avuga irya nino mu bisata bitandukanye kuri ubu ngubu, ibura ry'igitoro, igisata c'amagara y'abantu kiriko kirakorwako cane naryo. Ubukene bwisubiriza bw'igitoro bwo mu bwoko bwa mazutu rirakora cane cane ku gisata c'amagara y'abantu mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Uburere bw'ubuvuzi bwose n'ibitaro vyose vyo mu ntara za Kayanza, Ngozi, Muyinga na Kirundo ubu birafise iyo ngorane. Iri no mu bisata vyose vy'ubuzima, ukugenzura ibikorwa ntibikiba neza, kandi ku mwanya za rusehabaniha ziguma zihagaze mu bitaro vyaho bivuye ku bukene bw'igitoro. Ingaruka ziriko ziboneka ku bijanye n'irikena ry'igitoro ni nyinshi, aho ibitaro biriko birapfisha abantu benshi bivuga ko vyokijije bikanabura kandi umwuka wo mu buruhukiro bw'ibitaro. Amakuru akomeye cane adushikira bikabuko mu nyuma z'uko imurongwe ni muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hoho impunzi nshasha zarahawe imfashanyo. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR yarahaye imfashanyo impunzi nshasha zo mw'ikambi ya Murongwe ni mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru dukura ku mumenyesha amakuru wacu ari mw'iyo kamba tubwira ko abahawe iyo nkunga bakengurutse cane kw'iryo shirahamwe kuko bahora babuze hafi vyose. Ni amakuru akomeye cane avugwa ku mpunzi. Dukomereza ku bijanye n'impunzi zereka muri Malawi harahagaritswe impunzi zitandatu mu mukwabu wagizwe mw'ikambi. Hahagaritswe mw'ikambi, izo mpunzi zahagaritswe zirimwo abakongomani n'abanye-Ethiopia. Igipolisi carasatse mw'ijoro ryo kuwa mbere rishira kuwa kabiri. Impunzi zimwe zimwe zivuga ko muri iryo saka igipolisi catoye amasandugu abiri yugaye cane. Impunzi zisaba ko ibiri muri ayo masandugu vyokwerekwa abantu kugira ukuri kuje ahabona. Ibiriko bivugwa ku mpunzi mu makuru akomeye cane adushikira ava mu ntara ya Rutana, naho umukozi wo mu bitaro vya Rutana kuri ubu apfunzwe ngo yagirizwa urupfunguruzo. Jonathan Minyurano, umukozi w'ibitaro bikuru vya Rutana, yahagaritswe na Daniel Ndayisenga arongoye igendereza muri iyo ntara, mwagiriza kuba yaratevye kuzana urupfunguruzo rw'icumba co gupimiramwo abakenyezi bibungenze kuri ivyo bitaro. Uwo yapfunzwe. Abanyagihugu bari mw'iyo ntara barasaba ko yorekurwa na cane cane ko umuntu ashobora guteba bivanye n'imvo zitamuturutseko. Ni amakuru akomeye cane adushikira bikabuko kandi mu nyuma z'uko mu ntara ya Bujumbura hoho ibiziga bibandanya gutorwa. Kuri ubu amakuru adushikiye aho ibiziga bishika kuri 2 vyatowe mu ruzi. Ivyo biziga bikaba vyaratowe kuri uyu wa kane mu gitondo mu gisagara c'ubudandaji ca Bujumbura. Ivyo biziga 2 bitaramenyekana vyatowe mu ruzi Ntahangwa. Aho kandi si ubwa mbere tubabwira ko hatorwa ibiziga umwanya ku mwanya. Ni amakuru akomeye cane adushikira bikabuko mu nyuma z'uko muri ya makuru akomeye cane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu, mu nyuma z'uko umushinga amateka Agathon-Rwasa haye ikiganiro bamwe bubazi cane ko barwanya ubutegetsi bwa Gitega
harimwo Pacifique Nininahazwe mu kiganiro ciwe yise Fokode n'abandi batandukanye. Amakuru akomeye cyane adushikira kuri ubu arageramiwe. Hari amakuru akomeye cyane yadushitse ko mwaka gatondo ko ku nyubakwa yiwe hagendagenda abasirikare n'abo mwigendereza. Mu nyuma z'uko kandi ivyo biba, umushinga amateka Agathon yahora arongoye umugambwe wa CNL yavuze ko atarota yishikana mu mugambwe wa CNDD-FDD naho yasamburiwe umugambwe wiwe ko azobandanya haranira ukuri na demokarasi. Rwasaka abamenyesha kandi ko ategerezwa kwitabira amatora yo mu mwaka w'2025 ko azoba atunganijwe kose. Biyabishikirije ejo ku munsi w'Imana mu gihe yari umutumire mu kiganiro Agahaze categuwe na Fokode. Ico kiganiro binavugwa ko gishobora kumukwegera karambaraye. Twobibutsa ko ico kiganiro Agahaze ca Fokode caremeshwa na Gilbert Niyonkuru akora kuri radiyo RP ijwi ry'abanyagihugu. Agathon yavuze ko umugambwe wa CNDD-FDD wamye ushaka kwihariza urubuga rwa politiki wonyene mu kwanka kwemera ko iyindi migambwe ishobora guhiganwa nawo mu matora. Agathon kandi mu majambo yiwe yagize ati ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugitangura ntibwigeze bwemera ko hari abandi bantu bogira ijambo mu Burundi. Yabandanije agira ati ibi ndabivuga nishimikije ivyabaye muri irya myaka. Baraje baradutera muzaca ibitoke turarwana turabanesha, barasubira baradutera muri za Bubanza bigenda uko nyene. Ivyo babikora kubera ivyo barimwo na Buyoya mu mwaka w'2009 gushika 2010. Muribuka bazana Nyakuri muri FNL, ico gihe baratwankiye gukora inama rukokoma kuko bari bafise abo bashaka gushiraho. Mu nyuma yaho barankako ntibashobora kwita FNL. Uyu munsi rero ibiriko biraba ni vya bindi vyamyeho vyo kudashaka iyindi migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. Rero ivyabaye muri CNL, urongoye umugambwe CNDD-FDD yari yabivuze ko ntegerezwa kuba umugenzi canke inshuti y'umugambwe CNDD-FDD nimba twaraharaniye bimwe, atari uko ibizomba ko navyo nzobibona. Mu gihe yishura ku kibazo c'umumenyeshamakuru cico agiye gukora mu gihe yatswe umugambwe wiwe wa CNL niba azokwitabira amatora nk'uwigenga canke akifatanya n'iyindi migambwe canke akishikana mu mugambwe wa CNDD-FDD. Agathon yagize ati sindota nishikana mu mugambwe wa CNDD-FDD kuko jewe ntakwirikira amaronka, mparanira ko kuri na demokarasi, ko hoba ubwigenge ku barundi bose, kandi uko amatora ya 2025 azoba atunganijwe kose ntegerezwa kuyitabira. Agathon niwe yahora arongoye umugambwe wa CNL wahora ari uwa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi mbere yuko Nestor Girukishaka ashikirijwe uburongozi bw'uwo mugambwe wa CNL n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse bidakurikije amategeko. Bikabuko mu nyuma z'uko kandi yandi makuru akomeye cyane yadushikiye nuko hari abipfuza kugarukana intwaro y'umugambwe umwe mu Burundi. Ivyo vyatangajwe n'abepiskopi Gatolika mu nama ikomeye cyane ngaha mu Burundi, imenyesha ko hari ibimenyetso vyerekana ko hariho umurwi w'abantu bipfuza kugarukana intwaro ishingiye ku mugambwe umwe mu Burundi, kandi ivyo akaba ari vyo vyamye bikwega akaga mu Burundi. Ibi bikaba vyashikirijwe n'inama nkuru y'abepiskopi Gatolika mu Burundi ku itangazo basohoye kuri uyu w'Imana. Muri iryo tangazo inama nkuru y'abepiskopi Gatolika mu Burundi barajwe ishinga nuko hari umurwi w'abantu bipfuza kugarukana intwari ishingiye ku mugambwe umwe rudende ngaha, kandi ari vyo vyagiye bikwega akaga mu gihugu. Padiri Agathon Gahungu yasomye iryo tangazo muri Katedrali Regina mu Burundi Bujumbura. Yagize ati turazi vyagiye bishikira igihugu cacu muri kahise bivuye ku gatima ko gukumirana no kwigereka ko ubutegetsi bwose
n'ubu tugumana umwitwarariko kuko hibonekeza ibimenyetso vy'uko hariho abipfuza intwaro yo tugarukana ku ndinganizo ishingiye ku mugambwe umwe. Birakenewe rero ko hatsimbatazwa intwaro iha ikibanza imigambwe yose harimwo n'iyidahuje ivyiyumviro n'uwuri ku butegetsi kugira abantu bashobore gutunganya inama no gushikiriza ivyiyumviro vyabo mu bwigenge. Aho niho twoba turiko twitegurira amatora twimirije neza. Muri iryo tangazo kandi inama nkuru y'abepiskopi gatolika irajwe ishinga nuko akazi gatangwa mu Burundi. Muri iryo tangazo kandi inama nkuru y'abepiskopi gatolika irajwe ishinga nuko akazi gatangwa mu Burundi, aho akazi gasigaye gatangwa hatisunzwe ubumenyi umuntu afise, ariko hakisunga umuhate w'umuntu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ivyo bigaheza bikazana ingaruka ku butunzi bw'igihugu, aha ugasanga hibonekeza ubusuma no kunyonora amatungo ya leta, maze leta igahemba ibinebwe. Ni amakuru akomeye cane adushikira, bikaba uko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane aheze kudushikira muri aka kanya ku magara y'uwahora ari umushikiranganji wa mbere General de Police Guillaume Bunyoni. Kuri ubu ngubu noneho ibintu birakomeye cane ngo asubiye kuremba giturumbuka, ni ingwara y'igisukari iramufashe. Bamwe mu bajejwe gucungera umutekano mw'ibohero nibo bahejeje kuturungikira amakuru ku mwanya mushobora kumva inkuru mbi kuwahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi asandavye. Ni mu nyuma z'uko bamwe mu baryango biwe bariko baragira uko bishoboka kugira bishikire kw'ibohero. Amakuru akomeye cane adushikira dukesha bamwe mu bana biwe n'ayuko umutambukanyi wiwe na bamwe mu bana be bakuru bahejeje gufata umuduga berekeza kw'ibohero rya Gitega. Ese ni ibiki biriko biraba kuyu wahora akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi? Hari bamwe batanguye gukeka ko mu nyuma z'uko hageragezwa uburyo bwose bushoboka kugira agandagurwe bigaca vyanka. Kuri ubu noneho biri kwikekwa ko yoba yahawe ishano. Uwo wahora ari igihangange umwanya ku mwanya arashobora gupfa. Bamwe mu bamukunda baramushira imbere y'Imana bakavuga ko Imana musumba vyose yogira ico ikoze kugira irengera amagara yiwe. Ni amakuru akomeye cane abamenyesha amakuru bacu barabandanya gukurikirana, bikaba uko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira yuko umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo yishikiye mu gihugu c'Ubuganda, akaba agiye kugira ibiganiro n'umukuru w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni. Bamwe mu barabira hafi vya karere k'ibiyaga binini bagatangaza ko kuba umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo yishikiye mu Buganda mu nyuma z'uko avuye mu gihugu cibanyi c'u Rwanda ari uko boba hari ibiganiro bikomeye cane ku bijanye n'umurwi w'inyeshamba mu 2023. Hari n'abafise ubwoba ko ashobora guca ategeka ko abasirikare ba South Africa n'abasadeki muri rusangi bavanwa ku gataka ka Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyo bishobora gushira mu mazi abira Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igisagara ca Goma kigafatwa, ibindi bisagara vyose bikabuko. Kandi mu nyuma z'uko intambara yo yibandanya, ibice bimwe birimwo imihanda yapfunzwe na cane umuhanda wa Sake Minova hariko harabera intambara ikomeye cane. Leta ya Kinshasa iragira yugurure iryo barabara kugira haboneke uburyo abasirikare ba leta n'ibidandazwa bishika mu muji wa Goma. Ni amakuru akomeye cane adushikira, bikabuko kandi mu nyuma z'uko leta ya Kinshasa yagiriza umurwi w'inyeshamba mu 2023 kuba warafashe abakinyi bashika ku 11 bari bagiye gukina mu gisagara ca Goma. Kuri ubu abo bakinyi umurwi w'inyeshamba mu 2023 gaca ubihakana uvuga ko abo basirikare baba barafashwe n'imirwi y'inyeshamba irwanira mu ivyo bice. Umumenyereza w'uwo murwi akaba atangaza ko abizi neza ko abakinyi biwe bafashwe na M23, aho ngo babafashe babagiriza ko ari abazarendo. Ni amakuru akomeye cane adushikira, bikaba uko mu nyuma z'uko mu gisagara ca Goma ho ibiziga bibandanya gutorwa, eka vyo by'abasirikare n'abanyagihugu
bamwe bamwe barabishira ku gatwe ka M23, abandi nabo bakavuga ko ari wazalendo. Muri ivyo kandi haciye hatangura inama ikomeye cane y'imirwi ifashanya na leta ya Kinshasa, iriko irabera i Kinshasa. Bamwe mu bajenero proclame buriye indege ku munsi w'ejo bava i Goma berekeza i Kinshasa. Amakuru akomeye cane adushikira na yuko bamwe mu bavugwaho amabi bashobora guca bafata bagapfungwa. Ni mu nyuma z'uko umurwayi mu 23 usaba abanyagihugu bari mu gisagara ca Goma kugumuka. Bamwe bakavuga ko ivy'uwo murwi uriko urakora ari ukwicisha abanyagihugu, na cane cane ko bofata ico gisagara hama bagaca batabara ubuzima bw'abanyagihugu aho kubasaba kwiyahura mu masase kugira baturirwe n'imirwi y'inyeshamba n'igisirikare ca leta kiri mu gisagara ca Goma. Ni amakuru akomeye cane, bikabuka mu nyuma z'uko inama kaminuza y'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi n'umukuru wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo iriko irategurwa kugira harabwe ingene leta y'u Burundi yorungika abakomando bakomeye cane mu bice vy'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugira bahushure umurwi w'inyeshamba yo 23 bahe n'ubuhumekero igisagara ca Goma. Ese iyo nama izaba ryari? Gushika ubu nta muco uraboneka kugihe iyo nama izabera nawe izabera. Abamenyesha amakuru bacu barakurikirana vyose bizagenda bidushikira, tuzabashitsa ko vyose ido nido. Mbakengurukire cane kandi mwe mwese mwajije gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca umuntu arakazogera naho nyene mu fyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Nimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.